ugenda n'ubumuga hari kugenda ni etape par etape bivanye n'ubumuga ufite nka jewe nize primaire ngenda ku gasheze volante ku ishuri ngenda mu gasheze volante umva ko hategetswe kubaho umutegetswe kuntwara akashikana ku ishuri mahinga ni kuvuga ko kwiga ugendana n'ubumuga birasaba ingufu birasaba ukwihangana birasaba kuba patient ni kuvuga ko ukihanganira za ngorane zose ugenda urahura nazo babandi bagutwenga unyagiye hehe agiye kw'ishuri none mwonya azoheza amashuri hanyuma acakora par exemple nk'umuntu ibaze nk'uburi mw'ibarabara uri mu gasheze volante urapambana kugira ngo uheze amashuri nawe ukaza wumva nk'umuntu none ngo nk'uwo vraiment ngo azoheza amashuri ngo uheze amashuri nyene none ngo azokora gute urumva ntibikwigwa mu bwenge bwa societe rero udafise iyo determination twavutse uca ubiheba uca uvuga uti none bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima tubabaramukije cane mwese aho muherereye tubifuriza ngo amahoro Imana bane namwe uno munsi rero kuri Axia no munsi udasanzwe aho turamutse twigina isabukuru y'imyaka 2 tumaze tubateramisha nico gituma rero uno munsi twashimye kuba kumwe n'aba bantu beza cyane mubona inyuma ya kamera kugira ngo twandanye tuganira iteka ry'umuntu cyane cyane umunsi mbere tugashimikira ku iteka ry'umuntu agendana ubumuga twagendera mu kigo 5 Kizito aho twahahuriye n'abahize bari baje no musi gusangira igisayisho n'abana basanzwe bahiga mbere twahurira n'abagenzi ba kino kigo bize mu yandi mashuri ariko no musi basohotse bateye imbere n'ukuri muravyibonera sivyo ndinda kubasigurira rero abatumire bacu ibibamfu ganje ni Madame Belize yize ngaha nyene uno musi akaba yikorera ivyiwe Belize uramutse abariko baradukurikirana amen amen urakoze cyane Belize harakurikira Bella Noella n'umukunzi wa kino kigo wowe yize ku kindi kigo kiri Gitega ku Mushasha uno munsi akaba ari umu financier comptable none Bella nawe uramutse ariko baradukurikirana urakoze cyane amabandanya duhezagirana nawe murakoze gose hagati turabona umuntu haberewe cyane atanegije urubanza yitwa Nadia akaba nawe yize ngaho muri iki kigo uno munsi akaba ari umuntu akaze cyane Nadia kuko numumenyesha amakuru mu kanya yashobora kunkurana icaha inyuma akambwira ati nuko urakora sivyo agaca nkosora rero uno munsi aze kunyihanganira ariko ko je ndi ngaha Nadia akaba umumenyesha amakuru ku radio nkuru y'igihugu akaba kandi afite n'ikindi kinyamakuru akorera cyitwa Mpijambo TV. Nadia uramutse ariko baradukurikirana ndabaramukije mwese abakunzi ba Axia Vibes TV ndabaramukije Nadia harakoze cyane hanyuma reka duheze kuri Noella nawe yize muri kino kigo mugabo araheza arabandanyiriza ahandi ariko murabona ko atibagiye ahamureze mu ntango ubu nawe akaba yikorera utwiwe mbere ca dushirako n'ahakorera kugira ngo tuzoje kumuteza imbere akorera muri Galerie Ndayizamba muri C7 Noella nawe uramutse ariko baradukurikirana ndabaramukije abakunzi ba Axia Vibes TV yejeje no kuba hano murakoze cyane mwese narero nagira nsabe mwebwe mukoma dukurikirana n'ukuri murumva basi byinshi batuyagira ku iteka ry'umuntu agendana ubumuga ushobora kumubona ukibaza ngo mbega wazoshikaye mbwa turumva ko aba bakunzi bacu bageze kure mbere bagarutse bakaza kuramutsa n'abatonya babo ngaha muri kino kigo none uza kwishura nuwumva ingishiri hafi nta na kimwe mbereye kubaje ngaha abize muri kino kigo mbega mwahamenye gute mwahaje ryari mwahize ryari ego Belize natanguye kuhiga muri 2011 bivuye ku mupatiri yaturangiye harangira famille yamba 2011 nari nkiri muto ako ubu bashatse kunzana
Awundi ni Nadia nawe yize ngaha. Jewe ngaha haje nje kwiga nje gutangura mu mwaka wa kabiri ko mwaka wa mbere niga ntaha muhira mugabo uwo mwaka wa mbere nawize isanzwe nkurikirana navurizwa ngaha mugabo nkiga ngaha mu nyuma rero abamvura baragerageje kumvisha abavyeyi banje ko vyoba vyiza mu gihe baba bariko baramvura ngira ngaha bankurikiranira hafi mu buryo bw'ubuvuzi n'indero ego hama ko bitari vyoroshe kubera kuvyumvisha abavyeyi ntivyari vyoroshe kubera niho nari nk'umugara bari bakiriko baragerageza kugira ngo barabe ko hari ico vamwo nosubira gutambuka mugabo urumva finalement umwaka ugira kabiri byabaye ngombwa ko nza kwiga ngaha kandi n'ingingo abavyeyi yafashije gose kubera nahasanze abandi bana bamugaye nka jewe canke bansunze ubumuga mugabo vyaramfashije gose kuko naciye nisanta ndabona ko hariho n'abandi bana tumeze co kimwe ego ni muri ubwo buryo naje kwiga ngaha najeje kwiga no kuvuzwa byose murakoze cane nowe rero ngene yarize ngaha nowe ngabona wahamenye gute wahaje ryari murakoze cenga kugira ngo ndahaze nari muto cane none narize nk'imyaka 5 sinibuka neza umwaka hama ndahazanywe n'umuryango inshuti kugira ngo binyorohere kubera bivanye na etat physique yanje byarangora kwiga ku mashuri asanzwe nk'abandi bana kwiyunguruza n'iki hanyuma umuntu umwe mu nshuti zanje aranzana ngaha kugira ngo ntangure umwaka wa mbere ariko amahirwe yabaye make kuko naciye nguma ngwaragurika baca barantwara ahandi ariko narahamaze nk'ibice bibiri by'umwaka ego murakoze cane hariho Bella atize ngaha ariko Gabera nawe ahantu ugiye kwiga Igitega naryo n'ishuri rirera abana nk'uko nyene bagendana ubumuga yego cyane ego rirera abana bagendana ubumuga ariko ryo ikingo kubiri nisubira ko bakira abana batoyi baje gutangura uwa mbere gusa barakira abana baje gutangura umwaka wa mbere bagaheza primaire bakaduga bakaja secondaire ni kuvuga bakira abana guhera primaire gushika secondaire hama kandi hagaca habaho nabo biba vyaragoye ko murabizi ko abajene bagendana ubumuga bahura n'intambamyi nyinshi ugasanga ntivyakunze ko umuryango umutanguza ishuri agaca bamunyegeza akazoza gutorwa yarakuze yaramaze kuba inkumi canke yaramaze kuba umusore rero ico kigo c'Igitega citwa Centre des Handicapés Étoile du Matin ariko nishasha cyahejeje naco kirabategurira ingene bashobora kubandanya babaho bakiga imyuga imyaka 3 hanyuma uhejeje amusoza imashini agenda rero jewe nari mu bagiye kwiga amashuri aheza ego murakoze cane kumbure mu gusoza turaza kugira ico duhamagariye abafasha kugira ngo ivyo bigo nk'ivyavuze Bella bibe vyinshi ko turabona ko no ngaha kumbure muraza kubitubwira kuko harageze ukava ngaha umuntu aguma ngaha kumenga ntihenze ngaha hagarukira mu mwaka w'amashuri mato gusa muri 6e donc muraje abaje muri kino kigo murahashitse murize mbega hari mu kugira ko muhava ico cyumviro kibajemwo mwaroroherwa mwavyakira gute kuko mwari muzi ko hagira 6e gusa reka duhere kwa Berize tugeze twumva ko tugiye tubandanye umva hari ubuzima twaba tuvuyemo n'ubundi twinjiyemo rero kwinjira muri ubwo buzima byatubera intambamye bigatuma umuntu yiyumvira bandaneza hehe bizogenda gute ni ibintu bitari byoroshe cyane kubera ko havutse isosiyete izonyakira gute izonyumva gute kandi ubu uri muri ya myaka mito cyane donc bamwe musanga ari n'abadolesa abashaka kuba yumva yose neza ntagire ibibazo byinshi bamubaza abantu ariko usohotse uvuye ngaha
ni hahandi uca ugenda ahubwo bagiye kukubaza bya bibazo na ya myaka yawe hari igihe wumva nyene muri wewe bikujena kumva uratinye donc ni ubuzima butari bworoshe gato ariko kubera ko uzi ico ushaka ushoboye kwihangana ugakomera umutima warabandanya tubandanyije aho nyene wahavuye uja kubandanyiriza he byarakoreye kuharonka nabandanije kuri Remebe nawe Alliance kuri Remebe se municipal Buyenzi niho nagiye kwiga ndahiga imyaka 2 ariko none kubera ikibazo ca déplacement naho naba nyene byabaye ibintu bitoroshye bice bisaba yuko ngenda kwiga kuri iryo shuri aho numva ntibyabyoroshye igihe umuntu agwaragurika za ngendo z'umwanya wose mw'ibarabara y'amagara make bitarenze yuko umuntu ataba afise ubwenge aho ugasanga donc ariko amera nk'usubira hasi bari n'amadéplacement umva ntibiba byoroshe ibibazo by'abantu reka urakoze cane reka tuje kwa Nadia nawe ikibazo ni ca kindi nyene uri kuriyumvira kuva ngaha mu nyuma wavye uronka nk'uje bikoroheye musanzwe ico gihe twebwe twari tukiri abana nta stress tukirenga twishiramwo mugabo burya maze kugeza ngaha sivyeme niho naciye ninjira muri reality y'ubuzima neza na neza kubera ico gihe urumva na famille yari kwiragira ushoboye kose kugira ngo ukunde ironke ahandi hantu mandaniriza ishuri mugabo byakunda kuko nanje bari banyuriyanse kuri Remebe mugabo urumva ntivyari gukunda ko nshobora gusubira kwiga ntaha deja mu wa mbere nababwiye ko mu wa mbere niga ntaha mugabo mama wanje yategeza kumpeka buri gitondo akantwara kw'ishuri akongera akagaruka kuntora akanana metse ngo donc sinari bwatangure no kwambara amapantaro y'orthopédie rero ubu ngeze muri 6e ntegeza kwinjira muri 7e donc ubwo buzima bwo gutonda ku ishuri n'amaguru ntibazosubira ku ntego urumva ntibigukunda donc inyishu zose zarabuze muri famille nibabwitse ukuri ko habuze gato umva nahagarike mugabo heureusement nari mfise abavyeyi bambaza buri munsi ushaka kuzoba iki nkababwira ico nshaka kuba mugabo bakaba barazi ko nshobora kuba ico kintu ngomba kuba nkizi donc kuvuga rero byabaye ngombwa ko bandonderera ishure alterna mugabo kure yo ngaho kure naciye nja kwiga ruguru kwiga mu Cibitoke muri lycée de Love y'i Buganda yari kiri commune Buganda challenge rero ziratanguye donc ninjiye muri communauté nshasha nta wundi mwana n'umwe mugaye ahari n'abigisha n'aba-autorité nta n'umwe atahura ingene umwana nk'uyu aje kw'ishuri donc franchement sinobidondagura byose mugabo vyabaye ibintu bitoroshe kuri jewe n'umwana agitangura mu mwaka w'indwi umva nayo nkiri muto na sinzi sinobisubiramwo sinkora nkunda kubigarukako cane mugabo murashobora kwiha image y'ukuntu nabaye aho hantu ata muntu n'umwe asobanukirwa ingene jewe ndi kw'ishuri ahubwo bose banyumvisha ati biga wewe ntibikunda subira muhira taha mugabo urumva abavyeyi banje baguma bambwira ati ihangane kandi naho nari kure deja y'umuryango bagerageje kumba hafi bagerageza kuma baza kundaba kuraba ko ataco mbuze mugabo urumva ntivyari co kimwe n'igihe nari ngaha aduse abantu bamwe badukurikirana cane nk'abavyeyi donc ico gihe rero urumva ko vyari bigoye akantu kamwe gusa nobabwira kakunda gutera ingorane kamwe gusa vyinshi nobabwira mugabo ndibuka ko hariho umuautorité atasobanukirwa ingene nja kudeviya inzira kubera hari ahantu ruguru ariko ukuntu ruguru bubaka amayesikariye maremare kandi manini kugira ngo ushike mw'ishuri rero hari ukuntu nayadeviya nkagenda guca mu kandi kayira kugira ngo bikunde vyorohe buke ushobore gushika muri uruwako w'ishure ntiyavyumva ndibuka ko kenshi yanantegera kankubagura kanshwanira ngo wari sanse guca ngaha none nca hehe ako n'akantu kamwe gusa nobabwira mugabo hari ibintu vyinshi nahuriye aho hantu nyene harimwo traumatisme y'abo bantu nyene badatahura ingene ndi muri ico kibanza Nadia arakoze cane nabonye umenga Berize igihe Nadia yariko aravuga yagize umutwe guke nk'umuntu afise ikintu agomba gushimangira
cyane Ego, rwose. ego. Donc hari igihe umuntu avuga akantu ukamubomba umengo hari utwo wahoze ego oya tuvuge Berize kutubanira hari igihe byofasha abandi hari igihe usanga ari nka blessure uba warahuye nazo ego avuze akantu k'umuautorite nibuka kayigeze kumba ndi muri seconde donc bivanye n'izo ngendo ndende byashika umuntu akagwara ugasanga uragwaye ntiwamenyere kugenda kujibona ko hahoroshe ugwaye malaria umuautorite umwe yigeze kumbwira ijambo ryambabaje rituma ncika intege arambwira mva donc ibintu byo kwiga siniyemeye singize iki mu mutwe harakora ndibuka ko nongaha narinze ndahava nabo wa mbere mbaye wa kabiri nararira byaba ari ntambara ngenda ku yindi shuri naho bigenda uko muga ngeze aho ntarambwira ngo be n'ubwuzu ubwenge ntushobora kumvana ngaje ntitwiganye umwaka wose ngo ndakubona utonda iminsi yose orke kaza abajijwe byari kajijwe nanka kwirirwa mu buzima nanka kuyoberwa byaranje mubwiye kacu ndakora peshaje muri seconde donc ayo mahirwe donc nakora examen na interrogation ko nagwaye ariko ngeze muri peshaje ahango beri mutomvana hano donc ayimbwiye je sinzi impamba bimbwiye ariko we ko ari kwakuna datahura umuntu nakora peshaje naho pesha ibintu bibiri avec 60% muga ntibyatangaje ko muri kuru yiwe isigara ariyo na pesha donc sinatawe ko ari kunanirwa ariko natawe ko ari automatisme nshatse kunkana hagera ikintu komburanse ishuri peut-être je nagize umutima wo kwihangana ariko ntihashoboye kuba hari uwundi muntu iyo kayoba kugasanga arabihebye ni ibintu nyine biba bidatahuritse biba bibabaje umuntu agenda arahura nabyo Berize mpore mbere dutumirirana abantu bose bobona iyi mission bashobora kwipartager abarezi kugira ngo bumve ko abana bagenda n'ubumuga nabo barakeneye gutahurwa aho baba bari kuko icambere caporta ba Berize ba Bera ba Nadia banawe canke n'abandi dufate muri etablissement cyangwa mu zindi etablissement z'abana bagenda n'ubumuga batahuwe nuko biyumva biga ta stress babona ko bigisha batahura bakaba bari muri milieu ibafavoriza kwiga neza ego nuko murakoze cane. Ikibazo ni cakindi nyene kuri Bera na nawe rabatize ngaha muga nabo bafise aho bagiye kwiga baronse ishuri bigamwo nibaza ko Bera tayi cyane ko we numva yaronse aho yiga ushikana uheze secondaire Bera we niho wari uri muri iryo shuri muri primaire nawe hari uduka twarakubaye ko dusa n'abagenzi bawe amakankayo canke nasubaho kubaho kugenda ego ariko ikintu kiba gikuru ni determination ni ukuvuga uvuga uti uko biba biri kose nshaka gushika ngaha nshaka kubona nanjye nahejeje amashuri niga nk'abandi rero jewe sinatanguye primaire ngaho kabone nati nize primaire mu bandi bose atunda ku ishure sinijana barantwara kuko iyo ugenda n'ubumuga hari ugenda ni etape par etape bivanye n'ubumuga ufise nka jewe nize primaire ngenda ku gasheze volante ku ishuri ngenda mu gasheze volante numva ko hategetswe kubaho utegetswe kutwara akashikana ku ishuri mahinga ni kuvuga ko kwiga ugendana n'ubumuga birasaba ingufu birasaba ukwihangana birasaba kuba patient ni kuvuga ko ukihanganira za ngorane zose ugenda urahura nazo babandi bagutwenga kunyagiye hehe hagiye kw'ishure none mwonya azoheza amashuri hanyuma acakora par exemple nk'umuntu ibaze nk'uburi mw'ibarabara uri mu gasheze volante urapambana kugira ngo uheze amashuri nawe ukaza wumva nk'umuntu none ngo nk'uwo vraiment ngo azoheza amashuri ngo uheze amashuri nyene none ngo azokora gute urumva ntibikwigwa mu bwenge bwa societe urumva rero udafise iyo determination twavuze uca ubiheba uca uvuga uti none cengira ntawe uzoshika tube abantu babigenda barantwenga no rero jewe novuga ko intambara kanini twahuye nizo kutibona kumwe n'abandi banyeshure bisanga n'amashure yubatse ukuntu bisaba ko hakoreshwa ingufu nyinshi kugira ninjire mu ishure nk'abandi nige ni byinshi amatwarete wasanga ari ibintu byinshi nyine bisaba ko umuntu yihangana kuko primaire igahera kuko umuntu ashitse secondaire
aho umaze guca ubwenge n'ubu nka jewe kugira ngo ngende kwiga muri ico kigo Igitega nje navyisabiye nje navyisabiye nari documenté ndavuga iski nta hantu hoba hari nka centre ntashobora kwiga mugabo sinumva ashaka kwiga imyuga narabye nije sishaka kwiga imyuga ntegerezwa kweza amashuri yego rero naca numva Igitega ndumva ko ashobora kugenda akahiga akahahereza yego rero je nagiyeyo wanashima niga nivyenye ninjira muri ico kigo cyane bivayo mpejeje ni kuvuga bitwiga indani si nk'uko unye ubona amashuri ari ngaho indani no twarasohoka nk'ubu nka je nahereje muri Christe mushasha ni interna izwi cyane y'amatekinike no nahereje nari umu externe kuvuga naba muri ico kigo kugira binyorohere ngene mbaye imibereho kubera aho hari byenaga nkaca nsohoka nkaja kwiga muri urakoze cyane Bella Noella nawe sinzi ko atacumbaye kongerako ego murakoze ariko nababwiye ejo naraje ngaha ariko ntibyakunda ko mbandanya bivanye n'amagara make rero baciye bantwara biga ku mashuri asanzwe nk'aya mashuri abandi bana bose bigaho kuvuga ibibazo ntibyabuze amacalenje bose bagiye baravuga nanjye narahuye nabyo icya mbere ni uko jewe intambamyi ya mbere nahuye nayo ni uko niga kure yo kure hambera kure urabona kwiyunguruza ntihari ne mu gisagara ca Bujumbura hari kwiyunguruza ca kibanza kitagutahura nk'uko bagiye barabivuga sindabigaruka kuba abandi bakora bakora umenga uruja hariya mu kigo canke kunyegezwa ariko emesoma ko umuvyeyi wanje yantahura kuko bitari vyoroshe kandi akandera intege narabandanije ngiga primaire hama ngeze muri troisième primaire iyo umuntu yamubwiye umuvyeyi wanje amubwira ati urumva umwana wawe biragoye kwiyunguruza ava aja hariya urabona ko bitoroshe ati hariho ikigo kirimwo abandi bana bafise ibibazo nk'uko kwiwe ushobora kuja kwigamwo nanje baca baturangira kirya kigo Bella yavuze c'Igitega muri Etoile du Matin hama baca barantwarayo nshikirayo ntangura 4e primaire nca ndahiga kuva 4e primaire kugeza 10e hanyuma ngize 10e nca ndaba oriente nca ngenda kwiga muri INEFA Mwaro muri internet urumva n'urwo rugendo rwose rw'amashure intambamyi ari nyinshi cyane harimo za nyubako zitatworohereza harimo ko abantu batagutahura abo mwigana sosiyete muravyumva biba vyoroshe na gatoya ariko nk'uko bagiye barabivuga ufise aho ushaka kugera ukaba ufise nabo abantu bakeya bashobora kugutera intege bikuri birakunda kugenda rero narabandanije ndiga amashure bagize ibibazo byose umuntu agenda arahura nabyo ugikomeza nyene ukiga amagera ku ushaka kugera amashuri twarayize twarayahejeje nubwo bitari byoroshye bon ntimwinezerewe gusa natwe turabanezererewe kandi n'ukuri twose kubakeza kuko bon sindabibwira ngaha mugabo murazi ko mu mwanya nkembwa nkabangira ko mutatujana nyene mwampimbaye vraiment nimwagenda mutagiye muri kamera ngo nabandi abakunzi bacu bababone ariko mushinge nizo ntahe kugira ngo n'uwundi kumbure yoba ariko aradewukirwa canke yote karashigikirwa yumve ko nabandi babiciye nk'umugabo bagerageje no musaba aba journaliste no musaba aba entrepreneurs no musaba aba financier comptable no musaba abantu bakomeye kandi twifuza no kwandira muteye imbere mukazorenga no ngaho oya none mbiga muregeje gusubiriza inyama amasima mukaraba abandi bana mwiganye musa n'abahereje rimwe kumbure primaire kubize ngaha canke kubize n'ahandi abenshi n'ababandanyije inyishu niyumva wese ayise hafi jewe nk'akarorero ego Bella ngisumengo no kwira n'amashi kuko jewe tuyamuhebasha ego cane tukuri tubajije novuga ko ukuri
jewe ndavye nko igihe natangura kumenya aho natanguriye kumenya abyumviye kuvuga ati okay bera none tumutanguza ishuri sinabijenye kumwe n'abantu barashika nka batandatu ariko muri abo batandatu naza ko nahejeje ishuri neza wow muri abo batandatu nje nashoboye kwiga amashuri ntayahiza nshira ko na kaminuza ego bisigura ko abandi ntibarenze na 5e ni kuvuga umva nyene byarase nyene byarase none Gabriel wibaza ko babuze amanota akwiye kugira babandanye bon icyo amanota akwiye kirashobora kujamwo hanyuma kandi kugeza kugira uronke amanota akwiye meza nuko uba aha mu mutima no mu bwenge bimotive uri areze ego umva utahura ivyo urimo canke naho ukabona nyene worohewe ego ndabivuga ego rero kubera izi ntambara tugenda ducamo ni kino kutiyakira erega ariho kutiyakira ukumva umengwa kuba umeze uba ngendana ubumuga ntibinakwiye nuko niga ishuri none nk'ubu unye nguma ngenduka abantu bitwengera kumva muri wowe ubaye découragé ku buryo wewe nyine ari wewe umujene agenda n'ubumuga ari wavuga ati nje amashuri ntayashoboye reka ngende kwiga umwuga reka nige umwuga nige gushona nje ndaba kandi kantu ushobora kuronkamwo formation nidebuye muga ibintu vy'amashuri vraiment si ivy'iwanje rero abo bantu ntibahejeje amashuri kandi nabo benshi ntibaheza ego nico gituma amashuri y'imyuga kenshi yagenewe abagendana ubumuga ngo nibo bayagenewe ni naco gituma je navuga nti none kutwe ndaheza ishuri ego bikaba abagendana ubumuga bose boherera mu by'imyuga ego mingo bashoboye kwidebura gusa mu gushona se ego rero nukuri baraheba kandi cyane ashaka gusipoka kuja muri toilette adashoboye yewe ntabishobora nyene navuga nabyo nopfa Vera arakoze cyane sinzi ko hari undi yumva yo mwunganira Vera yabivuze byose akantu yahereye ko ariko kanyoheye ati bamukomera amashi franchement mwumvise umuntu agendana ubumuga ego yize agashira ko na kaminuza ni kuri uwo muntu iyo abasosiyete yatahura ikishyira mu kibanza cy'uwo muntu igatahura ingene uwo muntu yasuze tuba dushomera ego ni ukuri ndazi ko Access Vibes TV ikurikiranwa n'abantu benshi ni ukuri jewe mfatireho no ngaho ange message ego cyane ni ukuri diplome dufise ntabwo ari kado sizo batugariye twasubiye mbere doublema mbere ngira ngo nk'inshuro 10 gusumba uko umuntu asanzwe yiga ego numve rero ko umuntu yashoboye kwiga amugaye abo yakoresheje ingufu zidasanzwe wari utubajije ngo boba barashoboye kubandanya ni kuri benshi byarabananiye hari aho bageze barababloke hari benshi kumbure bamwe baba baragize effort bagaheza imanike mugabo abashoboye gushira ko kaminuza turi nkewa mashuma tuzake turi maruga kuko uko ugenda urakura mu mashuri niko challenge ziyongera kuko uko bikura niko bisaba ingufu nyinshi donc hari habagera ahantu kavuga ati ndananiwe vraiment ingufu ziraza ego rero benshi barabivuyemo hariho ababivuyemo hakiri kare hariho ababivuyemo bageze muri humanité hari umwe wese afite ibigo yageze ku mugabo mwumve ko benshi n'ababigeze n'ababitaye hanyuma wari uvuze ngo amanota make kuko mbere yabivuze burya kwiga ufite ubuzima bwose ikintu ugomba kugikora ntabwo ugikora ufite ibintu byose birakeneraniye ego jewe nk'umuntu agendana ubumuga nkeneye kwitabwaho gusura umwana wundi kugira ngo bikunde ndo nk'amanota meza kuko ntushobora kumbwira ko nitwigira muri kondisiyo zimwe bamwe baryama ahantu hataborohereza abandi toilette nimba ndi mu ishuri niyumvira ati mbega mwana nashaka kuja muri toilette ya toilette ndayishobora baza ko nzoba ndi mu ishuri mu bwenge wanje sinza kuba n'ibandi mu ishuri kandi trimestre iheze uzohona umengo nabaye iwanyu ego or que
ingene uriko urafata bifitanye isano. Ego. Wowe uri umwigisha uri ngaho igutuye mu ishure kumbure mwadapse des bâtiments mugabo wewe umwigisha uriko uranyigisha urazi ko ufise ingorane yo kumva sivyo ugaca utwigisha muri en vague mu rusangi utagize effort yo kubona neza ko najya hariya muri kwa atumva neza yumvise nawe nyene ivyo wigishije nibaza ko tuzoronka amanota meza bisigura ngo benshi vraiment sinibaza ko babivuyemo kubera ibijuju benshi babitaye kubera ko imiryango yarushe nabo nyene ubwabo nkuko mbere bivuze bararushe donc iyo condition tubayemo iyo condition turiko turigiramwo yituma abantu bagenda mu kuvuga nuno munsi bacariva murakoze cane turumva nkuko mubivuze mbona umenga nobera ndaba nk'umuntu agira ngo iki okay ntaco arazogira ico yunganiye mu bikurikira nkuko mubivuze kenshi abagendana ubumuga ntibitabwaho ko byari bikwiriye naho bagerageza usanga hariho aho batashoboye gushika kumbuye mwebwe rero murimo wabitahura cane kuko hari ikintu kitakuba inda ngo utayiraye ko ntayumenya none mwebwe mbona mwagiriye ubaka ryo gutera imbere mwoba mwagumanye contact n'abandi kugira mufashanye uko mushobora kugira ngo mugire ugorane kuko ijwi ry'umwe n'irya babiri ntibisa hari urunani mwa mwaragiye mwo muguma hamwe kugira ngo nabo bandi bitakunze ko bashika nkaho mwashitse canke n'abakiri hasi yenyu batera intege Bella murakoze isanzwe ubunye ubona iterambere ryaradushikira iterambere natwe ryaradushwaye ni ukuvuga ko ubunye nubwo badashikirwa bose ko igihugu ni kinini hariya ruguru hariya anye muri za ntara ziri hariya y'amakomine ari hariya biba bigoye mugabo nabo nyene usanga gato karashikaye ni ukuvuga ko ubu hari inani zihurikiyemo les personnes vivant avec handicap ziriho amasosiyasiyo turi mu masosiyasiyo turafise asosiyasiyo kirimo ni ukuvuga ko ngaho onye ntabwo ujamwo ngo ni uko wize n'ubutize arashikaye yavyifuje akavuga ati ndifuza kwinjira mw'ishirahamwe kanaka araryinjiramo nawe nyene ni ukuvuga ko rero kuronka amakuru y'ingene ashobora kubaho ingene ashobora kwigenza muri ubu buzima ingene yashobora kwitahura biroroha mugabo aho naho ni mu gihe nawe nyene vyashobotse ko amera nk'uhaguruka gatoya kuko ntibigusanga aho uri ntibigusanga aho uri nk'ubu nka jewe ndibuka ko ninjiye muri izo association ariko mpejeje ishuri rya kaminuza bwa mbere ntavyo nari naravyumva mugabo sinamenya mbega binjirayo gute mbega bimeze gute mbega bigize gute mugabo mpejeje ishure ndazi ko naje nkuko mwabivuze nararose umuntu anyungura ubwenge ambwira ati ko winjira mu mashirahamwe y'abantu bagendana ubumuga kugira ngo ushobore kuba eveye ukanguke ubone kure apart yo kwiga birakenewe kubona hama kandi sinoreka kuvuga ivyiza nagabanya maze kwinjira mu mashirahamwe cane naragabanya apart y'ubumenyi bwo mu ishuri nagabanya ivyiza vyinshi nagabanya ubumenyi n'indaho nagabanya hari vyinshi ni vyinshi noneho sinokwirirwa ndabitonda isigura ko rero ubu unye ayo mashirahamwe ari kandi tuyarakwakira neza Bella arakoze cane hari uwumva yo munganira ku vy'amashirahamwe yabivuze byose twebwe dusanzwe turi mw'ishirahamwe gishinzwe guharanira agateka k'umukenyezi agendana ubumuga hariho n'ayandi mashirahamwe menshi y'abagendana ubumuga ariko kandi turafise ahantu duca duhurira dufise amarezo ahuza ayo mashirahamwe yose les albinos batumva neza batabona turafise ahantu duhurira twese kubera urumva twese
dukeneye ko umuntu afite ubumuga ubwo ari bwo bwose usanga muri sosiyete y'Uburundi vraiment turacari kure rwose ego rero nuvuga ko aho duhurira harahari aha murakoze cyane Belize mbona umenga ico ushaka kongeraho ga Belize akantu nshaka kongera ko gato aha Bella yigeze kuvuga akantu ati burya abantu bagendana ubumuga babagereye ibintu by'imyuga ako nsanga benshi ahubwo ushoboye no kuja muri iyo myuga yagize effort usanga ahubwo babashire bya byo gusega mu ibarabara benshi ugira abantu basaba mu ibarabara n'abagendana ubumuga cyo gasanga umuntu arakubonye mu ibarabara kandi twavuga ngo guca intege umuntu uriko uragenda uri kuri chaise volante nyine akaba yumva ko uri umuntu wo gusabiza ukazibona aragucorera umugenzi wanje niwe yaje arambwira ati jewe ushobora kumpa amafaranga mbonye ikintu yampereye ntayagusubiza ego ndayagusubiza kweli wasuzugura nyeretse ko ntashoboye donc nta nguvu mfise nta n'ubwenge mfise ahubwo ndi uwo guhabwa ariko umuntu amugaye nawe arafise gutanga muri we n'ubushobozi bwiwe ashobora gukora ikintu agatanga nawe akagira ikindi afashije umuntu akomeye donc ugasanga umuntu agendana ubumuga si uwo gusabiriza ego cyangwa ugasanga hari umuntu yabigiyemo muri ibyo byo mw'ibarabara byo gusaba atari ko yari kijuju atari ko yadashoboye ahubwo ari ya menasi y'abantu donc burya ari abantu usanga baroga abantu mu mutwe umuntu yakubwiye ko udashoboye yakubwiye ati we nta kintu uzovamo ntushoboye nuwabiha ubwenge nawe uca usanga ntushoboye wumva ko udashoboye wumva ko uri uwo guhabwa donc hariyo usanga sosiyete nayo ituma abantu bagendana ubumuga atanga ubu bagira ahubwo na bwa bwenge bari bafise bituma babusubiza hasi ego murakoze cyane Belize tugana ku musozo hariho ikibazo nari nifuje kubabaza Belize wowe umenga yamaze gucishaho gatoya mugabo afise n'ikindi yo gitanga ko ntaco gitwaye umwe wese muri mwebwe bivanye naho magiye mu maca atandukanye no musaho mugeze urashobora kuba ikintu cakubaye ko caba ciza canke kitari ciza kikagukorako kurya Nadia gashinze ntayo Belize agaca azunza umutwe hari ikindi kintu yibutse namwe hari ico mwumva umwe wese muri mwebwe yoba yibutse kugira ngo mu kukivuga n'abandi ntihage n'uzobikorera uwundi yibaza ngo ni kimubaza canke nikimutusha canke ari n'iciza umwe n'uwundi yumva yoshima yakorewe n'akaba kajeste gato akavuga ati umuntu yakankoreye ashobora kuba atanakiwe muga je karanko nzokarinda agashima akanya n'akanya ntihagatembanya gatonya cane akantu kagukoze ko mu buzima uvuga ati iki kintu cari co kwenga muri senkizo canke handi hose waruri jewe nk'icyo novuga numva ko cyahishe cyane urugero rwanjye rwo kwiga ego deja je siko navuze byashitse nk'ubuzima byo kubona ntambuka meze neza yego irevre sinaribwo ntangura ishure ariko narigomba ntangura ishure maze ko kera umwana yinjira mu ishure utavutse mu muryango uzamikoro arenze ngo here muri maternelle twaza canke kutazi cyo ari ruguru batangura dufite imyaka rero je nagiye kumugara dufite imyaka 6 kuvuga rero jewe vraiment naho twaba turi abagenzi ukubahuka ngo ikimuga imbere yanje ndakumva nguwa kimuga cyangwa ucyakimuga iyo ako kantu gusa naragira numva ko bingushije ikimuga deje abantu batagendana ubumuga babivuga umengo ni ibintu bisanzwe me wewe ukibwiwe ubwo rujambo urashobora kumva bikwinjiye urumva ari nige mwamuvukana n'umuntu ugasanga yabivuga sindamwumva neza wewe turavukana uvuze ngo mu ikimuga sindakumva tuvukana sindagutaho n'ubu bishitse ngo none bera ngurega ngo no mwijambo ry'ima no vuga koresha basakana ivugo mbabarira amashira asporosha amugaye basi amugaye agendana ubumuga agendana ubumuga n'ikintu kiba kimenya abantu bamaze kuronka ama information mugabo amugaye basi tugiye umuntu amugaye uve kwa ikimuga bingu sinzi uruntu rwari rero byarantusha cyane nyine ko bibabaje
icyo noshima rero muri urwo rugendo nabwo nagize ndaje mu muntu yatangwa kwiyumvira ubwa mbere ati fokobera aja ku ishuri uwo muntu vraiment ndamuzirikana cyane kandi ndamushimira kuko iyo atavyiyumvira jewe sinari kuvyiyumvira nari muto en plus je nta n'abavyeyi nakuraye donc uwo muntu yanyiyumviriye kakumva ko nanje noba nk'abandi bana nk'abandi malgré tout malgré ko ngendana ubumuga nkaba ntagira n'abavyeyi umva ko ari ikintu kiri goye ndamushimira cyane arahari rero aravuga iti ngabo arahari Imana y'umutima muhezagire cyane ego Bera arakoze cyane Noella nagomba nongereko nkuko bagira arabivuga n'ukuri kugira ubumuga ukuri biragoye muri sosiyete yacu muri iki kibano cyacu ukiri umwana ubona umwana ari innocent nta ngorane wifitiye bakuvuga ibyo bakwita byose ntacyo biba bigutwaye umugabo kwiswenda urakura n'umwana cyane ikintu kimwe uza kubona muri iyi sosiyete yacu ufise handicap umuntu wese umenga aragufise cyane sinzi ko icyo kintu murakibona umuntu wese ashaka aba ari na wa wundi wo mwese navuga gute umuvoyi canke iki sinzi ko ibyo byameze neza umenga aragufise cyane jewe mu kantu karansita gaterimake ushobora guhurira umuntu muri bisi akaba agufise kw'ijambo urumva akakuvuga ko icasha n'importe qui akakuvuga ko akajambo kose yumva yiyumviriye ushobora guhura n'umuntu mw'ibarabara akakubona akakuvuga akajambo kose yumva yiyumviriye jewe kiranyenerwa cyane cuko umuntu wese umenga afise kw'ijambo jewe maze igihe challenge sigomba ko ndavugira ngaha muga frame maze imisi nkora ku challenge muri bisi umuntu aritoye hariya arahagurutse aravuga umukobwa asa kurya w'inzobe yirya nabo baramugara agenda kuri pefiye rero akajambo nk'ako karakometa malaleze kumvura bihiwe ukumva ukumva wari mwiza mugabo uramugara kandi ntivyari ngombwa yuko nakuvuga ko n'ijambo cyangwa wihagarariye ngaho ukabona umuntu araje araciye ngaho gukora uturorero twiza nogarukako mugabo utari amajambo mabi sosiyete abantu tubana bakubwira ukumva urabihiwe je n'ukuri biransitaza harimo nayo ma operation mbera yavuze yo kukwita ikintu yo kuvuga iki biragoye mugabo nyene twarakomeye ariko n'abandi batarakomera biragoye biracagoranye mugabo birahari ego kibano kufise gacha barafise ijambo umuntu wese ko nabivuze biranyenerwa biranshavuza ego hanyuma cyo kuvuga gushimira canke umuntu yarakugiriye neza je vraiment umuvyeyi wanje nanje nakuze mfise mama wanje gusa kuri mama wanje n'umuntu adasanzwe ndamutangarira umva uriko urakura ari utuntu turabona ukabona umuntu ashobora kuba afise umwana acitse ukuguru acitse ukuboko ukabona umwana we ntamutwaye kw'ishuri ukabona umwana wiwe aramusegesha ugacura umuvyeyi wawe je mama wanje nta mikoro menshi yari afise yari umumama wari ku ruhande wa mama bose mugabo yampaye agaciro je ntashobora gutahura nanye n'ibizi yampaye amahirwe anjana mw'ishure bigoye kandi yarafise abandi bakuru banje bakomeye mugabo nanje ayo mahirwe yarayampaye n'ukuri ntiyankumiriye ntiyanyegeje yantoye mw'ishure kandi yaranyishimiye sinigeze ndamutera isoni n'umuntu adasanzwe n'umuntu ntangarira cane barangiriye neza kuri mama wa Noella no ku bandi bavyeyi bose n'abandi bantu bose ego n'abavyeyi b'abana bari ngaha canke barahandi ego umuvyeyi wese abona ko umwana mawutwe handicap afise ari umwana kuko abo bavyeyi bakwiye amashuri jewe mama wanje sinzi ni nkuru ndende ariko n'umuntu adasanzwe Noella arakoze cane mama Noella iyo video muze mwanje ayibone kandi Noella aratwemera ikindi kandi azogaruka ko ni birebire rero tuzoyifatira kandi kanya kugira ngo turashaka ko abantu benshi bashoboka n'abayensensible gute tugerageza kuza
vungura gato gato kugira bumve uko vyotegerezwa kugenda. Kumbure nta kintu Martin yafashije abantu canke nta kuko ntushobora kubaka ishuri y'adapte ntushobora mugabo kumwubaha kumuha iteka co nyene kirakwiye kugira ngo agire intege kandi atere imbere mu buzima, kumuvuga neza, kumuvugira neza, utanga akazi ukabona ko nawe ashoboye, ivyo vyonyene birakwiye naho atakindi grandiose wowe ushobora gukora. Nico gituma rero amajambo twifuza ko yogera kure cane. Arakoze cane Noella, sinzi ko hari uwundi mu majambo avunaguye yogira ico atubwiye. Ego Belize yari yatubwiye natotongera ko muga Nadia ntaducike. Nadia nta souvenir? Bon, souvenir nababwiye ko nuvuga nyinshi nitwovaha. Aha. Twovaha zindi mu bantu yahuye n'utuntu twinshi. Ego kumbure hari utwo twahuriye ko Vuga kamwe utari bwavuge. Bon, reka mvuge kamwe très récent. Ego. Ego. Wavuze ko ndi umumenyesha makuru kuri radio muri iki. Ego. Ndibuka ko umunsi tuja gukora ikibazo kubera twakoze bibiri, hari ico kwandika hakabaho n'ico kuvuga. Umunsi tuja gukora rero ico kuvuga, twarahuriye ahantu n'abandi twabaye presélectionné, hanyuma harimo umuntu yambonye yaraje nawe nyene gukora, hama acara aritangaza nyene wumva muri bantu bose ngo nawewe n'ubuzo bishobora kuba umujournaliste ushanga uzi ibintu vyuma bidashoboka kuri wewe. Umva n'umuntu twavuga ko ari umu intellectuel mugabo bantu juste gutyo. Muri uwo mwanya jewe narikaniye nyene ndifata, sinamwishuye, naramwihojeje, hama ndabandanya nari ngiye kwicara kugira nibwire nanje bamwanda. Agenda gukora ikibazo ndahetse. Bon, naragerageje kurondera kugira ngo ndabe ko uwo muntu basi yatoye ikibazo nuko kuntu yanyakiriye malheureusement ntiyatoye ikibazo. Ako kantu irevre karambabaje mugabo ngire ko mbwira abantu nari nabivuze diplome dufise si kado twaciye hajya n'abandi bantu bose bize. Nimba jewe nshaka kuba umujournaliste irevre hari ivutongoresha kubera ko nimba ugiye kuduga heha nkavunjana ngo nukundi umujournaliste kandi hari ivyo nza gukora ihuye nuko meze mugabo ntucu nyeri mina d'office nuko mbonye meze uko kandi jewe numva ashobora kuba umujournaliste. Ako n'agasouvenir juste ka hafi nari ngombye kugarukako kajanye juste n'iyi situation ya chômage turimo. Ego. Tuja gukonkura n'abandi mugabo mumenye ko hari aho tugera je waho nari maze iminsi muri chômage hari ahantu henshi nagiye bakanyakira uko nyene bakabona neza ko ataco nza gukora neza uko juste kubera bambonye bakeneye no kuvuga bararaba ko ndabishoboye kandi nabishoboye nabishoboye deja baribonye. Nako ko nyene nagomba kongera. Urakoze cane Nadia. Belize ataco yongerako ariko acongerako akanya nakiwe. Murakoze. Hama bwa mbere watwaje souvenir zirahari kandi nyinshi. Ndashaka gushimira buri muntu wese yanteye intege barahari batigeze donc babandi bagukoramo bya byumviro wumva n'abandi bantu hanze babandi bagukomeza babandi bagukora ko rya zina ribi donc mfise abantu ndafite abantu nka batatu yankuye donc mu twanje arafuta yuko mugaye barabifita pe kandi ndakira juste je ntabwo bigaragara cyane ariko muri je donc bivaye n'amaje musanga barabikubwiranye ariko wasanga bifise uburemere bunini mukuru. Ndumva ngomba gushimira famille yanjye cyane ndabakunda abo twagendanye muri urwo rugendo. Juste hari n'umuntu ushobora guhura nawe wamujinya wose abantu bagutera bakubwiye byawe tuza kumutako agaca afata akabyikorera nk'ibyiwe. Juste ndashimira famille yanjye cyane yabaye intwari yabaye intwari yarwanye ko yarandemye n'ibindi byitsikiro cyane. Donc shimira abantu batwigishije ibintu by'urukundo muri kumva ko unze bagenzi bawe cyane rwose. Donc hari ibintu byinshi twashitse kubera ko abantu badukunda. Belize arakoze cyane, murakoze cyane mwese. Byinshi mwagiye muranabivuga
nukuri umwe wese ahari yumve ko iki kiganiro ntikiraba abakomeye cyane canke abantu bafite uburyo bwinshi canke abo kubaka inyubako bakazana amashusho nk'uko twabivuze, ariko ikiganiro kigenewe wewe wese uriko uratwumviriza, wewe wari ufise ingene ubona umuntu agendana ubumuga, wewe ufise ingene ufata umukorege ku kazi, wewe ufise ingene ufata uwo mwigana mw'ishure, wewe ufise barya bose bagiye baradondagurwa, twese twiyumve, je niyumve, nawe wiyumve, twumve ko hari igihe twara twaka ubuzima bene wacu, ariko twumve ko tugiye kubaha itekwa kuva uno munsi, tugiye kubaha ubuzima, tugiye kubavuga neza, kubafata neza, kubafata uko bategerezwa gufatwa koko. Ego rero umwe wese ndamuhaye 5 secondes ugire ico uhamagariye umuntu wari we wese, baba abafise uburyo, baba aboshobora gushigikira amashure, baba umuntu wari we wese, nta numwe adakeneye gushigikira ugendana ubumuga. Mwumva mwobatumira iki? Uno tugenda ku murongo Belize, ubu tugenda ku murongo twese kugira tugiye dusozera. Ego Belize, buri muntu wese kuko ni uruhara rwa buri muntu wese ushigikira umuntu agendana ubumuga. Bera hari ikintu yavuze aravuga ati sinabivukanye, cyane ko nanje ntabivukanye, donc ushobora kuba ukomeye no munsi ejo ukamugara, ushobora kutamugara umwana wawe akamugara, sibyo ndabifurije, ariko n'ibintu bibaho mu buzima kandi bitegerezwa kubaho ko nyene. Donc ushobora nashaka kuvuga ngo buri muntu wese, yaba leta, buri muntu wese donc mu nguvu ziwe ashoboye bivanye n'ico ashoboye, akwiye gushigikira agatera intege umuntu agendana ubumuga, akamufasha bya vyumviro vyiwe kugira bironke ahantu bisohokera, bironke ingene bishobora gukora, atazibiwe n'intambamyi kanaka, ivyo vyo kubaka by'amadubiki. Donc nayo majambo usanga muri gender yitakuko navyakiriye amajambo atuma ivyumviro vy'umuntu bisubira hasi, buri muntu wese atera intege, donc ibyo bashoboye babahe uburenganzira bwo kubikora, batabasubije hasi, babubakire amashuri babashobore kubandanya, kuko umujene biragoye. Niho handi usanga benshi baja kunywa urumogi kubera ko babuze ahantu baje, kandi ngatera akamo n'abantu bafise abana bamugaye, baba babivukanye baba batabivukanye, bareke kubafata nk'ibintu, bafate nk'abantu. Donc hari umuntu agufata nk'iyara akabaterera hariya ahantu, ntibibuka ahubwo bashire ku mugaragaro, babashigikire. urakoze cyane Belize. Bella, urakoze. Umengo ngabo ikintu nibagiwe novuga nuko nusaba ko nanje kugira shikana narafashijwe, narafashijwe. Rero nakeke ubu turi mu buzima butoroshe, ubuzima ntibworoshe, ubuzima bwinshi, hariho nabo baba bafise uwo mutima wo gufasha, agaca yiyumvira ati none n'ubundi bajya abantu nyine abafasha. Nk'ubu reka dufate nk'umuryango, hari urafise nko mu muryango nk'umujene uzi agendana ubumuga, ta famille, ta propre famille, kandi Imana yaraguhezagiye, Imana ikaguhezagira, ikaguha amafaranga, mugabo ukimvira ave ku buzima bugoye. Amafaranga yanje vraiment nje kuinvestisa umuntu agendana ubumuga, yakimuga hajya none ujya zova mwiza. Urumva par exemple, urumva yiyumviriye gukora icyiza, mugabo atanguye kwiyumvira eske zo kwinjiza, azova mwiza, eske je urumva cyo bibona ave ku buzima bugoye tugashirira. Rero ko mjene nanje nafashije ngatera kanga uwo wese yumva afise uwo mutima, uwo muhamagaro kuvuga ati kamfashe, mfashe ujya mu jene kana ahaguruke nawe ashika aha mukuri atera iyo ntambwe, kuko birakunda bijya wiyumvira ko ujya atagendana ubumuga yozoshikako, no ujya agendana ubumuga arabishikako kandi bikagenda neza, n'umuryango wawe ugasubira ugashikirwa bivuye kuri wa wundi yaboneka umengo ntibikunda. Rero ndabateye intege, nibabafashe, nibabarihira amahera y'ishure nkuko n'abandi bose bikunda kumva umuntu ararihiye amahera y'ishure umwana kanaka, nimbara ku gasabuna akeneye akaronke, yambara utubuzu tumeshe. Umuntu agendana ubumuga ntabwo ari uwamenyereye ko gucocera,
yambara ibintu bitameshe ngo motifu ngo urumva none ngo abegwa je ngo abegwa ngo urumva nyene ni ukuri iyo yafashwe neza yitaweho nk'abandi ubuzima buragenda neza yego nkongera nkatera n'intege amashirahamwe twaraho amashirahamwe yitaho abo bajene bagendana ubumuga ntadebikirwe motifu ngo ibintu bisibina biriya ni ukuri bakomeze baratwitayeho twarakuze kandi turabibashimira cyane rero n'abandi babandanye bashikirwa amakosa. Urakoze cyane Bella n'akanya ka Nadia. Ego jewe nibaza ko byinshi nabivuze mugabo nimba dushaka ko abantu twobatira akamo ngo bashigikire uno muco w'abantu nengo twaribagiye sosiyete yacu ngo ntibona abantu bantu ngo siho bari reka duhere basi mu mico yacu tugerageze twese kibe ikintu kituraje ishinga twumve ko dutegereza gufuta kano kantu abarundi bafise mu mutwe ko umuntu amugaye ari kintu donc sino umuntu urumva ni kimuga nyene none gahemu umuntu urinze umwita ikintu bibaza ko utigera ugira effort yo kumuha agaciro kumuha iteka reka tubanze dufite kano kantu ko twumuntu amugaye ngo ni kimuga kuko je nibaza ko nimba mu mutwe wawe hubatseyo ko uwo muntu ushobora kumwita ikintu ukimubona umubonamo ikintu na kimwe tuzofasha abana bantu reka dukureho mu mitwe y'abarundi ko umuntu amugaye ataco ashobora agereranwa n'ikintu nyine n'ikintu urumva ushobora guterura ugatereka harya ikintu urumva ufise ko ububasha nk'uko Noella yageze gukoresha ijambo ngo umuntu wese arakuraba akabona gufise ko ububasha urumva nuko abona nyine kuri ikintu ashobora gukoresha icyo ashaka reka kure mu kintu kintu mu barundi twumve ko umuntu amugaye aguma ari umuntu n'importe uko ari naho yo batava hari umuntu utegereza kumwubaha icari ni umuntu nibaza ko byose bihagaze kuri iki kintu hanyuma aka kantu ko bafasha mu gihe twogaruka tukiyumvira ko nawe w'umwanya n'umwanya ushobora kwihutirwa muri iyo situation kuko jewe Nadia navutse nkomeye kandi jewe nta ruhara mfise wafise ubumuga n'umunsi n'umuntu yoba yaranteye ubwo rushinge nta ruhara mfise kuko nta conflict yo dufitaniye nari umwana mutoya isigura ngo nawe w'ubunyene birashobora kukubaba reka twumve mu mutwe ko ubumuga si jewe nahamagaye ubumuga nimba jewe ntabuhamagaye nawe burashobora kuza gerageza ufate umwanya uvuga ati wiyumvira ati none ajya amajambo ndiko ndamubarira ko nasiye kumushigikira ejo nanje nini ko twubahaye canke umwana wanje ushobora kuvyara umwana nawe nyene uno munsi hari habo natwe dushigikira kandi hari habatubwira ati aba ntaco bamara ntaco bakora mugabo uno munsi hari habandi natwe dufasha bakagera aho bashobora kugera niyo message umva nutanga urakoze cyane uti ico utifuza nawe ko wogirirwa nawe nuko akigiriye mugenzi wawe. Merci Nadia. Noella. nuko twohanini twogera mu kibanza sosiyete kubera nyamba ujya mu muntu uriye mibarabara ijambo runaka ko tugiye turavuga ashobora kuba hariho uko yakuze cyangwa ko yakuze iwabo cyangwa mu kibano habaye babona umuntu amugaye rero byose numva je byohera mu ikibano tubanze gitahure bwa mbere yuko ubumuga n'ibintu bishika rero benshi bagiye barabivuga ibintu bishobora kugushikira umwanya n'umwanya kandi ataruhara ubigizemo kuko n'indwara nimba ari n'indwara ishobora kuba yaraduteye ubwo bumuga natwe nta ruhara twabigizemo wumve yuko ari ibintu bishika wumve ko ari ibintu bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese ivyo nibamara kuvyumva bazotahura yuko agendana ubumuga ari umuntu ahubwo atari ikintu ni ukuvuga nimba sosiyete izoba yakize nimba sosiyete yacu izoba idutahura ukuri bizoca bigenda neza uzabona yuko mu myaka iri imbere hazoba hariho amahezeka meza hanyuma icya kabiri nca ntera akamo abantu bafata ingingo nimba ari leta nimba ari iki nimba ari abantu batanga ubuzi canke iki umuntu agendana ubumuga ntumubone ngo umubonemo intege nke
kuko bagiye barabivuga amadiplome yacu s'amakado baduhaye diplome zacu twarazikoreye twarize dufise ubwenge turasobanutse muduhe ubuzi tuzobikora neza ntimuzobadesha hanyuma ikindi ca gatatu message ndayiha abavyeyi ndayiha inshuti z'abana bagendana ubumuga canke abakuze bagendana ubumuga abo bana bafite ubumuga ntimubatererane mubafate nk'abandi bana mubahe agaciro mubishimire mubatureko amajambo meza mubatere intege bazivamwo abantu b'ibitangaza mubatware mu mashure ntimubanyegeze ntimubakumire muzoba mumbarira numva nogeza ngaho murakoze cyane bashaba no kubibasobanutse ngira nivyo mwibonera ariko kandi nagira nshimikire ku mpano twabonanye abana twasangiye inkanyandamisasha baturirimbiriye psome muzoyikurikira ngahandi si uko bazoshako iyo video y'imisa bararenze bafite impano nyinshi cyane kandi nibisanzwe n'abatagendana ubumuga twese ntidushoboye bimwe kujya yavuze naje ngo kuduga heha n'abafite amaguru birakomeye hari adashobora kuduga heha umuntu wese agira ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye hama nk'uko yabivuze ikintu umuntu ahebura apfuye abantu b'Imana n'ubumuga n'agasho ibyo nta muntu umwe yorahira donc tube hafi abo bagendana ubwo bumuga nk'uko babivuze dusabe na eklezia mawe wacu yiyumviriye iri shure kuva kera nari idushoye ko na secondaire kugira ngo abandi bana batoyi baze barankaho babandaniriza kurumva ko bamaze kuva ngaha barabadestabilize bakaja mu yandi mashuri ntivyorohe kumbure habonetse aho bobandanyiriza ngaha nivyo byobaviza ko bakarusho nkuko isanzwe ibikora urumva naho igitega surima ko ari ibyo bihebeye Imana no ngaha anye hakera hamenyerewe hagiye ko secondaire naho byo byiza cyane mbere naha kaminuza aho abakaminuza nko bize bako barakura ko baramenyera ni bon abana bato nibo bakenewe cyane gushigikirwa nuko rero mu nkunde senda bakengurukire cyane Belize mwakoze cyane kwemera kuduha iyi emission twiza ko ikindi gihe tubikoze ko muzotwemerera mwego Bella turakengurukiye cyane yabaye surprise wakoze gose kwigora ukatwemera kuduha emission n'ikindi gihe twizere ko tukwikoze kutazotugabi ahanye tuba turi bamwe ikigo gifasha abagendana ubumuga nanjye nkaba ngendana ubumuga turabavukanye turi bamwe urakoze cyane Madame Nadia jewe nizere ko umunsi umwe nawe uzontumira mu kigo ciza ca RTNB kugira umweshikiga donc unsabe utinformation tumwe naho tubadukaze mugabo ntebwe iteka ryo kuganira nawe wakoze cyane nawe ko waje kuzana n'abakunzi beza baduha ikiganiro yego merci beaucoup namwe kandi ndababwira ko twese natwe YouTube channel yabivuze Madame Mpa Ijambo TV donc ironi izi message tuko turatanga ziracako buri munsi tuko turabereka ngene mufata bagenda ubumuga butandukanye abatabona batavuga kubera dukorana nabo muri byinshi mwese turi mu mashira hamwe agerageza gushikira mu bantu bose yego muze muraja kwibizika murabe ingene abantu bagendana ubumuga bari talentueux bashobora kwigisha abandi kandi batabona bashobora gukora ibintu extraordinaire murakoze basha Mpa Ijambo TV je canja kuba umuabono no munsi n'abandi mwese muze kino biganiro muce mugenda mukande kuri sabone kugira ngo tubone ibiganiro byiza badushikiriza tunabateza imbere murakoze cyane Noella wakoze cyane na wagamburutse uremera kuduha emission naho menga ni surprise twize ko n'ikindi gihe na emission twemera ko ari birebire uzoyiduha mugume mwibuka abasha ndayizamba seseti mushaka kuberwa karibushe Noella murakoze cyane bakunzi bacu tuboneyeho kubasezera twifuriza ngo mubandanye mumererwa neza mu byo muri mwo mwese mugiraho muba mwubahwe gira iteka